twinjiye mu minsi atari myiza. Imana yaduhaye umwanya wo gusenga. Muri iyi myaka turacyafise umwidegemvyo ngo dusenge. Yemwe mugwize gusenga. Mwabakozi b'Imana nimuze duhimiriza abantu basenge. Daniyeli igihe bamutema ubwoba bw'intambwe yarasanzwe asenga. Bibiri ivuga ngo akomeza gusenga gatatu nk'uko yarasanzwe abigenza. Yarasanzwe asenga. Ibi biriko biraza nuzosenga kubera bishitse. Oya, utegeza gusenga imbere y'igihe n'ivyaje uzobubizi. Abantu benshi biragiye kubagora. Ndakunze kubivuga. Tugiye guca mu bihe bigoye gutahura. Hazokora mpemu yera. Bizomenywa n'abantu basenze. Babise ijambo ry'Imana muri bo. Bakurikiye Yesu. Ibi bigiye kugorana ku bantu bicaye mu ishengero bakanga kwegera neza Imana. Umviriza Imana tuvyure dusenge. Imana tuye ibihe twisonzeshe. Imbere haragoye. Abatariko barasenga ejo Yorodani rubatwara. Abatariko barabatizwa muri mpemu yera ejo Yorodani rubatwara. Abantu base kwakira ijambo ry'Imana ejo Yorodani rubatwara. Imbere hari dini rimwe kandi ngiryo ryatanguye. Imbere hari ibigoye. Hagiye kuza n'amategeko akomeye. Ariko uriteguye Yesu waramwakiriye, waramugumbiriye. Naho hoze iki? Petero yavuze ngo naho vyotsitaza bose ukuremwo jeho. Abivuga mu mubiri. Ariko urabona ko hageze byaramugoye. Jewe ndafise ubwoba kandi asengera ishengero. Nizere ko n'abakozi b'Imana basengera ishengero. Ndafise ubwoba ko abantu batanguye bashobora kunanirwa. Muri iki gihe turiko twasiguza ijambo ry'Imana ubwenge bw'iwacu. Mpemu yera twamukuyemo. Muri iki gihe umwanya muremure dufise n'umwitwarariko w'amaterambere. Mpemu yera turamukuyemo. Ariko iterambere ryari ryiza ariko mpemu yera abe hagati. Theology zari nziza mpemu yera abe hagati. Mpemu yera niwe yatanguye ishengero. Niwe ariko arirongora. Yarakwiye gusubira kuronga umwanya. Abaririmbyi bagaha umwanya mpemu yera. Abakozi b'Imana bagaha umwanya mpemu yera. Abasenzi bagaha umwanya mpemu yera. Kuko niwe ariko arategura ishengero. Niwe azibira imbere. Niwe azingene yodutambutsa. Niwe azingene yoduhagurutsa. Niwe azingene yoduterura. Niwe azibikwiye. Imana idufashe twitegure guhangana n'ibihe ariko kandi duciye bugufi. Yesu abahezagire. Unama dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye ububasha bwawe. Turashimye amajambo meza uriko uradutegura. Uragomba ko abantu batazokubirwa giturumbuka. Aya majambo ndayasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mpemu yera nayaherekeze. Nagira ububasha. Haleluya. Ububasha abantu batahure bamenye ibiriko biraza mu izina rya Yesu. Izi mpemu mbi ziko zirabuza abantu gutahura. Ibisigo biriko birabuza abantu gutahura. Turabifashe mpiri katika jina la Yesu. Abantu imitima yabo niyuguruke. Amaso y'impemu nabone. Abantu mpemu yera nabagendere. Haleluya. Mpemu yera agendera abakozi. Mpemu yera agendera ishengero. Mpemu yera agendera abasenzi. Tumenye ibi bihe vyari vyo n'ingene twobigendamwo. Uradutabara uratuja imbere. Natwe turaja guhezagirwa mu izina rya Yesu.